Yes, turamutse twifuriza ibihe vyiza aho muri hose, turamutse twifuriza gutera imbere mu kazi kanyu ka misi yose. We tubazaniye inkuru, aho tubazaniye inkuru twavuga ati ni inkuru benshi batazi, ariko ni inkuru itari nziza ku bakunzi bigeze kuba bakunda canke ku bakunzi babakunda, kuko turazi bamwe mu mwamye mu bashigikira kamwe mu mwamye mu bakunda kuva kera. Twavuga yuko ari inkuru, twavuga yuko ni inkuru idashimishije kumva, ariko nk'abantu duba dushaka kumenyesha amakuru kugira ngo mwandanye mumenya biriko biravuga muri entertainment yacu yahi wacu, kugira mwandanye mumenya inkuru zishasha na handi ni kuri televiziyo. Kautagira subscribe uzokame ubona ibiganiro vyacu misi yose. Hama inkuru tubazaniye twavuga yuko ari inkuru ibabaje, ni inkuru ya Double J na Kiriku. Reka duhere kuri Kiriku muramuzi, ni umwana muto yabaye mwibarabara, yabanye n'ubuzima bubi, yagera aca mu buzima bubi, aho yagera ahura n'ibintu vyinshi bitandukanye bibabaje, aho twovuga yuko ubu kuva avuye Bantu Boy namba habaye iki, bamwe bavuga yuko Fizo yo barabimwirukanye muri Bantu Boy, abandi bakavuga ibintu bitandukanye, ariko Kiriku yashoboye gupostinga ifoto avuga ati reka dushimire abagiye baradufasha, abagiye baratuba hafi, aribo batumye dushobora kuba turiko turafasha batoyi bacu bakabaho kubera badufashije. Turibaza eske Kiriku yasubiye ku gatumba? Kiriku yashikiwe n'ibiki? Twabonye ifoto yiwe ari ku gatumba yambaye ikamambiri umenga aracafuye, tukibaza eske none Kiriku ubuzima bwasubiye kwanka, yasubiye ku gatumba? Ni ya nkuru ariko ndabashikiriza ndababwira yuko ubuzima bwoba bwahindutse kubera kuva bavuye Bantu Boy bashaka ko barasoma manager nawe akababesha, hageze aho yo bafashije akaca ababesha, akabihinduka bakaja kubona yuko yababeshe mu nyuma. Amaze kubabesha rero ubuzima buranka bwanse mu gisagara. Ubuzima bwa Kiriku yasubiye ku gatumba Ingozi, aho ari kumwe nabo bavukana. Muribuka yuko yabuze umuvyeyi, ariko Kiriku murazi ni umwana w'umutima kandi n'umwana akora, n'umwana afise ingoga yo gukora, ariko ubu ari ku gatumba, aho twavuga yuko yagiye gufasha abana bavukana bakiri bato, aho twavuga yuko agiye kubafasha ibintu bitandukanye. Ariko nawe ushobora kumva yuko ubuzima bwanse ngaha mu gisagara, ariko Kiriku muramuzi ni umwana afise impano, ni umwana azi kuririmba kandi ashoboye, kandi yuko twovuga yuko iyo foto nayo ashobora kuba yagaragaye, naho ashobora kuba yanditse ibintu nk'ivyo, ushobora gusanga ari ibintu yashatse kwandika bisanzwe. Kiriku muramuzi ni umuntu ashobora kuba afise ubuzima bwiza, afise umuduga, yiga ku ishuri ryiza kandi aribeshejeho. Kiriku twibaza yuko yoba ari amajambo canke yoba ari urusaku rw'abantu babandanya bavuga kugira bamucafuze, ariko Kiriku ahari tuvuge yuko mubandanye mumushyigikira, abafise uburyo bwo kumufasha mubandanye mumufasha kugira tubandanye tubona atera imbere, tubandanye tubona akora ibikorwa vyiza nkuko yama abikora. Tubona rero tukavuga Double J nawe, Double J wewe ubuzima ni fresh. Double J wewe abandanya yizegwa aho afise kermesse tariki 26 mwarashuye kubona kermesse yiwe, aho twovuga yuko yizewe kandi agahabwa kanoti katari gago. Twavuga yuko Double J nawe ubuzima bwiwe uko bumeze ubu kuva avuye Bantu Boy nta bushira ku mugaragaro, benshi ntabazi ubuzima bwiwe ukuntu bumeze ubu. Muga twavuga yuko Double J ubu ntakiboneka cyane, ubu abandana biboneka yuko aguma hano ha wenyene, ntituzi yuko ariko arakora, ntituzi yuko yicaye, ariko twizere yuko Double J ntawogira amakenga, Double J ntawovuga yuko atari kadutegura ibintu bimeze fresh. Ubuzima ni bon, amakoncert abandanya akora, ukaba nawe wifuza nawe cumushikirije, urashaka kubandanya umushigikira kugira tubandanye tubona abasore bacu babiri kuva bavuye Bantu Boy ubuzima bubandanye bugenda neza, kandi ubuzima bubandanye butera imbere ku mwanya. Reka tubashimire mu mwadukurikiranye, tubashimire muriko murumva aya makuru. Twavuga yuko ari amakuru twavuga atandukanye y'aba basore babiri kuva bavuye Bantu Boy. Benshi baguma bipfuza kumenya ubuzima barimwo, baguma bipfuza kumenya uko babayeho, ariko twavuga yuko bose babayeho ubuzima bwiza, bose bishoboye, kandi bose bariko barategura ibikorwa bimeze neza. Vuba tugiye kubona umuriro waka ngaha mu gisagara. Hama tugushimire wakurikiranye iyi nkuru, uco yisangiza n'abandi, ugira partage na subscribe, ugira commentaire ku byo wumvise ko ubuzima bwabo. Tugushimire, bye bye.